yacu twishimira ikwiye amashimwe. Tuvuye hasi twese kubwo kubaha Imana, ndasaba ngo twugurure Bibiliya zacu mu cete Paulo yandikiye Timoteyo. Cete kigira kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Turasoma muri iki gice cya gatatu duhereye ku murongo w'10. Ndasaba ngo ntuwirengagize ijambo ry'umutwe urisome. Ibyanditswe byera nibyo biziga mu muntu mu mutima. Byo niryo jambo ry'umutwe. Ariko weho wakurikiye neza ukwigisha kwanje, ingeso, imigambi, ukwizera, ukutarambirwa, urukundo, ukwihangana, guhamwa n'imibabaro, nk'ibyambereye ko muri Antiokiya, Ikoniyo n'i Lusitira. Ibyo nihanganiye byose mpamwa, kandi byose umwami wacu arabinkiza. Mbere abagomba kugenda bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bose bazohamwa. Ariko abantu b'abanyakibi hamwe n'abangushi bazorushiriza kuba babi, bazimiza bakazimizwa. Ariko weho ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko uzi abakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ibyanditswe byera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bifise akamaro ko kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa ciza cyose. Amen. Imana ibahezagire, muruhukire mu mwami. Banje kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagomba kwigisha ku nkingi shengero ry'urutare ryubakiye ko imwe ivuga ngo gushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Ndifuza yuko tutobiririmba ku munwa, ariko bibe mu buzima. Gusoma amajambo y'Imana ni byiza cyane, kandi ndakwifurije kugira umwete wo gusoma. Ndakwifurije kugira umwete wo gusoma, kumviriza ijambo ry'Imana bariko barigisha badusomera ni byiza cyane. N'utazi gusoma ndamuhimiriza kuzarabwira n'umusomera, cyangwa akaba kenshi aho basoma amajambo y'Imana yaragiriwe ubuntu amatwi akaba yumva n'imiburiburu ukumviriza. Ni byiza cyane kugerageza gufata amajambo y'Imana agukoze ku mutima, akunezereje, ukayafata ku mutwe. Navyo ni byiza, ntibiraba bibi, ni byiza cyane, ni byiza cyane. Na Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe naribitse mu mutima kugira ngo sindagucumureko. Bisigura ko yarifashe akarifata ku mutwe, hanyuma riramanuka mu mutima rirabamo. Aravuga ngo sindagucumureko. Mugabo Dawidi yavuze ngo naribitse mu mutima kugira ngo sindagucumureko, kubera yarishira mu ngiro. Byamubuza gucumura kubera yarishira mu ngiro. Ikibiruta byose ngomba kuvuga ko uno munsi ni ugushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Ikiruta gusoma, ikiruta kumviriza, ikiruta gufata ijambo ry'Imana ukarishira mu mutwe, ikiruta byose no kurishira mu ngiro. Twige gushira ijambo ry'Imana mu ngiro, kuko gushira ijambo ry'Imana mu ngiro ni byiza cyane. Bituma ushikama, bituma urema, bizana amahoro, bisubizamwo umuntu ivyizigiro. Gushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Haleluya. Rero kandi hari ivyo tugenda ducamwo, tukagenda duhura navyo, ari bibi ari vyiza. Ivyo nagira ndababwire ngo Imana irabireka bikaba ifise intumbero y'ukugira ngo dushire ijambo ry'Imana mu ngiro. Iki nico natahuye. Hari ibintu Imana ireka ngo bitubeko, ari vyiza cyangwa ari bibi.
mugabo yoyo ikaba ifise intumbero yo kugira irabe ukuntu dushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Twasomye rimwe, twumvise rimwe, wabika mu mutima kugira irabe ukuntu rishira mu ngiro. Imana ikaraba, hariho igihe iraba ikabona ati none wa muntu ko mbona afyura amaso, ko mbona ibintu bibaye, ko mbona ataco bimubwiye, ko mbona umengo ntaco nibimukozeko. Imana ibigomba ngo irabe ukuntu dushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Ivyireka byose bikatubako, byaba byiza byaba bibi, kuko amajambo y'Imana turayafise, akora ku bintu byose, akora ku bintu vyiza turayafise. Amajambo y'Imana avuga amasezerano meza turayafise. Amajambo y'Imana aremesha abarushe mu mitima turayafise. Amajambo y'Imana twosengeramwo tugize ibibazo turayafise. Iyi Bibiliya yuzuyemwo ubuzima bwose, ibijanye n'ubuzima bwiza, ibijanye n'ubuzima bubi, byose iyi Bibiliya irabivugako. Rero hagize ikitubako ciza, Imana iraraba yuko twoshira ijambo ryayo mu ngiro, yuko hari ijambo twokwibuka twumvise canke twasomye, ikaraba yuko tworishira mu ngiro muri uwo mwanya. Iyo turavye rero ikabona ntidushize mu ngiro, irumigwa. Iyo tugize ibibazo iraraba ko hari ijambo ry'Imana twasomye twoshira mu ngiro, ikaraba aho gushira ijambo ry'Imana mu ngiro umuntu agatangura kwidoga, ikumigwa. Ariko aridoga narabahaye ijambo. Ikaraba umuntu agatangura kurira, mbega aho kurira aribagiye ijambo, aribagiye ico navuze, aribagiye amasezerano, aribagiye. Imana ikumigwa. Iki Imana itugombako nigomba ko biherera mu gusoma, nigomba ko biherera mu kumviriza, nigomba ko biherera mu gufata amajambo y'Imana ku mutwe. Iragomba ko tuyashira mu ngiro. Turasomye iki cete Pawulo yandikiye Timoteyo kigira 2. Ku murongo w'10 hatangura ngo ariko weho, bisigura yuko hariho abandi bantu yari yamaze kuvuga. Kandi usubiye inyuma gato ku murongo wa mbere, Pawulo yari karabibutsa, yari karabibutsa yuko bakwiye kwama bagavye, yuko iminsi y'iherezo izoza, babimenye igiye kuza, hazoza iminsi y'iherezo, hazoba ibihe vya nyuma, mwame mwiteguye. Hanyuma ku murongo wa 2 havuga ngo kuko abantu aba nibo rero yarahejeje kuvugako. Aravuga abantu bazoba bikunda, badakunda babo, abantu bazoba intashima, abantu bazoba banegura ivy'Imana, abantu bazoba batukana, n'ibindi vyinshi cyane arabimudondagurira. Aba nibo bantu yari karavugako. Aba bantu bazokogwako n'ibihe vy'iherezo nibo yari karavugako. Ariko acaramubwira ati ariko weho sinkeneye yuko ibi bihe vy'iherezo bikugerako, ariko weho ikizokuzigama, ikizotuma ibihe bibi vyo mu bihe vy'iherezo bitakugira kububasha, weho nuko wibuka ivyo nakwigishije, nuko ushira mu ngiro ivyo nakwigishije. Kandi biyamwigishije yari karavuga, ntiyabimwigishije gusa, ariko vyaja no mu ngeso mwasomye. Yaramwigisha ivyanditswe vyera, ariko n'ingeso zikaba nziza, akaba afise imigamba, afise ukwizera, nta kurambirwa, urukundo, yari afise ukwihangana kuko yarahamwa akagira imibabaro, bari kumwe yarabibonye. Agaca amubwira ngo weho urashira mu ngiro ijambo ry'Imana. Niho ibi vyanditswe vyera ni wabishira mu ngiro, bizoziga mu mutima wawe nk'uko ijambo ry'umutwe twarisomye, bizoziga mu mutima wawe. Ivyanditswe vyera nivyo biziga mu muntu. Iyo abishize mu ngiro, si yabisomye gusa, iyo abishize mu ngiro nivyo bimuzigama. Nico gituma rero Pawulo yabwiye Timoteyo atariko weho wakurikiye neza ukwigisha kwanje, ukurikirana ingeso n'urukundo nari mfise, n'ukwihangana nari mfise, imibabaro narayigize ubona, narahamwe turi kumwe. Weho
aramubwira ku murongo rero wa 14, arongera aramubwira ngo ariko weho ugume mu byo wize ukavyizezwa. aho hose kwari kugira ngo bize bimushobokere aya maherezo y'ibihe ntazomugire kububasha. Weho niwaguma mu byo wize ukavyizezwa, ibihe bigoye bizoza kandi biriko biraza, kandi mbere twaratanguye kubibamo. Iki gihe Pawulo yabimwandikira hari kera, sinaravye umwaka yamwandikiye iki cete gusa, ariko haraciye imyaka myinshi. Twebwe rero bo muri kino gihe, ubu rero si Pawulo ariko arabwira Timoteyo, ubu ni jewe ndiko ndabwira wewe wicaye ngaho imbere yanje, ubu ni jewe ndiko ndabwira wewe unyumva, kugira ngo weho uzigama ibyo wize ukavyizezwa, ubigenderemwo, ubishitse, ubishire mu ngiro, ubibemwo, bibe ubuzima. Kuko gusoma amajambo ku munwa n'ukuri birababaje, kuko iyo bica bihinyuka iyo vya bihe bitugezeko. Iyo tuvuga amajambo y'Imana ku munwa gusa birahinyuka iyo vya bihe bitugezeko. Abantu bakubona barabona kuri kurashira ijambo ry'Imana mu ngiro, canke bakumviriza bakumva kuri kurashira ijambo ry'Imana mu ngiro, canke utari kurarishira mu ngiro. Weho ugume mu byo wize ukavyizezwa, nutambamira iburyo canke ibumoso, ugume mu ijambo ry'Imana, urishitse, urigenderemwo. Aramubwira ngo ivyanditswe vyera wibuke ko vyahumetswe n'Imana, kandi birafise ikimazi cyo kwigisha umuntu, birafise ikimazi cyo guhana umuntu, gutunganya umuntu, gutoza indero nziza umuntu, kugira ngo abe umuntu ashitse. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ivyanditswe vyera birafise ubushobozi kubishize mu ngiro bwo kumuhindura, kumuhana, ari uwumva agatora indero. Ivyanditswe byera birafise ubushobozi bwo gutunganya umuntu yari mubi agahinduka akaba mwiza, ariko aba mwiza mu gihe abishize mu ngiro. Aya majambo y'Imana turayasoma ko ivyanditswe byera bifise ubushobozi, ariko ni kuri wa wundi aciyaza akabishira mu ngiro. Abishize mu ngiro biramutunganya, ubishize mu ngiro usanga vyaguhanye, vyaguhanuye umuntu w'Imana kugira ngo abe umuntu ashitse. Mu yandi majambo, mu majambo make, ijambo ry'Imana riratuma umuntu aba umuntu ashitse, umuntu wo kwikorako. Haleluya. Umuntu w'ikimazi kuba rishize mu ngiro. Navuze ngo kuguma tuvuga ngo dushira ijambo ry'Imana mu ngiro ni kimwe, tukabiririmba ni kimwe, ariko kubiririmba nibizotuma tuba abantu bashitse. Oya, nukubikora. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Gushira ijambo ry'Imana mu ngiro bituma tuba abantu bazima, abantu bakuze, abantu bakuze. Kuko kwakira Yesu ni kimwe, gukizwa ni kimwe, ariko nibikwiye. Kuko umuntu yakiriye Yesu ni nk'umwana avutse, ni nk'umubeba avutse. Kujya umwana agenda arakura, niko n'uwakiriye Yesu agenda arakura. Iyo rero usomye ntushire mu ngiro, uguma mu bwana. Kudashira ijambo ry'Imana mu ngiro bituma umuntu aguma mu bwana. Ndakwinginze rero twige gushira ijambo ry'Imana mu ngiro, kuko birafise ikimazi cyane gose. Ndatanga ikimazi cya mbere, inyungu ya mbere yo gushira ijambo ry'Imana mu ngiro. N'amajambo dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14. Usomye kuri uyu murongo wa 23 havuga ngo Yesu aramwishura ati, nihagira uwunkunda azokwitondera ijambo ryanje. Mwavyumvise? Nihagira uwunkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi Data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Haleluya. Gushira ijambo ry'Imana mu ngiro
bitubera umuryango munini, n'umuryango munini wuguruye wo kuba mu kubaho kw'Imana, wo kuba mu kubaho kw'Imana, wo kuba muri presence y'Imana. N'umuryango munini wuguruye. Niwashira ijambo ry'Imana mu ngiro, uzumenye kuri kuragura cyane umuryango wo kuba mu kubaho kw'Imana. Nkuko Yohana yavyanditse, ni Yesu yari karabwira ishengero, arababwira ati nihagira uwunkunda ikibanza n'urukundo, nihagira uwunkunda bizogaragazwa nuko yitondeye ijambo ryanje. Kwitondera ijambo ry'Imana nukurishira mu ngiro, nukurishira mu ngiro umwanya wose n'ijambo bijanye ukabishira mu ngiro. Nihagira uwunkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi data nawe azomukunda. Sukumukunda gusa ngo maze tuzoza kuriwe, tuzoza twese, Imana mu butatu, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mpwemu Yera, tuzohitanana twese, tuzoza tube muri wewe. Haleluya. Niwashira ijambo ry'Imana mu ngiro, nukuri ni ku nyungu yawe, kandi bikugururira umuryango wagutse wo kuba mu bwiza bw'Imana, wo kuba mu kubaho kw'Imana. Bisigura ngo umuntu akunda gushira ijambo ry'Imana mu ngiro, akunda kuba mu kubaho kw'Imana. Uzosanga ba mu kubaho kw'Imana. Haleluya. Kandi ubaye mu kubaho kw'Imana umererwa neza, wumva amahoro muri wewe, wumva umunezero muri wewe, ukumva yuko Imana muri kumwe. Naho haba ibibazo ukumva kuremye. Kubera iki? Urumva kubaho kw'Imana hirya no hino yawe, mbere no mu mutima wawe, kuko yavuze ngo nzoza tubane. Nukuvuga ngo baca baza bakaba muri wewe. Haleluya. Bakaba muri wewe, ugira amahoro muri wewe uko vyogenda kose, ukagira umunezero muri wewe, ukumva nta bwoba. Kubera iki? Kubera uri kumwe n'Imana mu butatu. N'umuryango munini yawuguruye, uba uri kurugurura niwashira ijambo ry'Imana mu ngiro. Ariko utarishize mu ngiro, ndakubwije ukuri uzoba umuhombe, uzoba umuhombe. Uzoga umubaza mbega Imana ni gute? Abo bariko bavuga ngo ubwiza bw'Imana, bariko bavuga ngo jewe ntabyo mbona. Ukaza wumva umuntu avuze ngo Imana iri hano, ngo ndumva Imana iri kumwe natwe, ngo Imana iri kumwe na ngo iri hehe, nayitwereke turabe. Urumva ibyo kuba mu kubaho kw'Imana udashira ijambo ry'Imana mu ngiro, ubu bisezeye. Ngo nimwankunda muzoca mwitondera n'ijambo ryanje. Kandi twirirwa turavuga ngo Yesu ndagukunze gose, mbere ndakwihaye. Yesu rero niwe yavuze ngo nimwankunda igica gikurikira mwitondera ijambo ryanje. Gusemerera ngo murankunda ni kimwe, ariko uzoba uri kurabesha niwavuga ngo urankunda ntiwitondera ijambo ryanje. Ariko nimwankunda mwitondera ijambo ryanje, nanje nzobakunda. Si ibyo gusa, tuzoca tuza twese tubane, ucuba mu kubaho kw'Imana. Iyo ni inyungu ya mbere. Ndabasavye dushira ijambo ry'Imana mu ngiro, dushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Birimwo inyungu nini ya cyane. Usomye kuri uyu murongo wa 24 havuga ngo uwutankunda, nico gituma navuze ngo urukundo nigo rubanza. Uwutankunda niyitondera amajambo yanje. Urukundo nigo rubanza. Vy'ukuri ukaba wumva ukunda Yesu mu mutima, bimwe wamuririmba rukuri, bugico Yesu akugomba ko nugushira amajambo yiwe mu ngiro. Haleluya. Udakunda Yesu nibikunda ko yitondera amajambo yiwe, kandi nivyo. Umuntu udakunda niyagize icyo akubwira ntucumvira, mubwira ati vuga ugende, ibindi ntibindaba. Ariko by'ukuri ni wabukunda Yesu, icyo akugomba ko nugushira amajambo yiwe mu ngiro. Inyungu igira kabiri, n'urufunguruzo rwo kumenya neza Imana. N'urufunguruzo rwo kumenya neza Imana, guhishurirwa neza Imana, ukayimenya neza. Kuko ndabizi neza nta muntu adafise inyota yo kumenya Imana, yo gutahura Imana. Tuzoyimenya gace, ariko nako gace ukakaronka
nako gacuka karonka. Yesu ashimwe. N'urufunguruzo rwo kumenya Imana neza, rwo kugerageza kuyitahura, rwo kuyihishurirwa ukwiri, ukagenda tuzoyihishurirwa neza tubonanye imbona nkubone. Ariko niwashira ijambo ry'Imana mu ngiro, ruzoba rurufunguruzo rwiza rwo kugira ngo urushirize kugenda utahura Imana, urushirize kugenda urahishurirwa Imana ukwiri ukwimeze. Yesu nashimwe. Aha nyene dusome ku murongo wa 21 haravuga ngo uri n'ibyagezwe byanje akavyitondera, uwo ni wankunda, kandi uwunkunda azokundwa na Data, nanje nzomukunda kandi nzomwihishurira. Yesu nashimwe. Uri n'ibyagezwe byanje akavyitondera, nukuvuga ngo akabishira mu ngiro, uwo niwe ankunda. Birajana. Uwo nkunda azokwitondera ibyagezwe byanje. Uri n'ibyagezwe bikaba muri we akongera akavyitondera, Yesu acavuga ngo uwo rero ndamuravye, uwo ni wankunda, uwo ni wankunda. Umviriza rero amaze kumukunda, kandi uwunkunda aca kundwa nande? Na Data. Ariko nimwumva ko biryoshe gahemu. Uri n'ibyagezwe byanje akavyitondera, uwo ni wankunda, uwo nawe azoca kundwa nande? Na Data. Hanyuma Data nawe na Yesu acamukunda. Yesu acamukunda, Data azomukunda, nanje ce ndamukunda. Ni Yesu yari karavuga, kandi Data ngo azoca mwihishurira. Yesu nashimwe. Niwashira ijambo ry'Imana mu ngiro, Imana izokwihishurira. Haleluya. Ariko kandi iki ukimenye, ushira ijambo ry'Imana mu ngiro, Yesu acamenya ko amukunda. Ndabinginze dushira ijambo ry'Imana. Yesu aturavye aha muri roshe cyane cyane ukuntu turirimba mu ruririmbo rw'ishengero yuko twubakiye ku nkingi yo gushira ijambo ry'Imana mu ngiro, aturavye agasanga ntituriko turashira ijambo ry'Imana mu ngiro, arumikwa. Acavuga ati kumbe n'abanyabinyoma bose. Tuze rero turaririmba tubanje kuraba neza ko ari ivyo kuri. Ushira ijambo ry'Imana mu ngiro, Data ngo acaza akamwihishurira, akamwiyereka, akamubwira. Imana ikwihishuriye biraryoshe. Urumva abantu bose umengo urabaruta Imana iyo yakwihishuriye. None kandi ukubandanya kurishira mu ngiro niko igenda ikwihishurira. Burya izobandanya twihishurira tukiri muri uyu mubiri, tukiri muri inosi, izoguma twihishurira mpaka turangije urugendo. Ariko nitwashira ijambo ry'Imana mu ngiro, Yesu nashimwe cyane. N'urufunguruzo rwo kumenya neza Imana, guko Imana yo kwihishurira ikakwiyereka. Nimuze rero tubikore, nimuze tubishitse, dushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Iyindi nyungu igira gatatu, harimwo ibanga. Gushira ijambo ry'Imana mu ngiro harimwo ibanga ryo kuba mu buzima busesekaye no kwishurwa amasengesho. Harimwo ibanga ryo kuba mu buzima busesekaye no kwishurwa amasengesho. Gushira ijambo ry'Imana mu ngiro, uba mu buzima busesekaye, ubuzima bwiza, ubuzima nuwo hanze abona ati umuntu amerewe neza, bigasohoka n'inyuma. Ariko kandi urishurwa n'amasengesho. Umuntu ashira ijambo ry'Imana mu ngiro arishurwa amasengesho. Nimureke dushira ijambo ry'Imana mu ngiro twishurwa amasengesho. Usomye neza muri iki gice cya 15 kuri uyu murongo w'indwi, murawuzi benshi barawufashe no ku mutwe. Aravuga ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mushaka cyose kizobabera kuno. Usabye icyo ushaka kikakubera gutyo, niwumva ko umererwa neza, urishurwa amasengesho kandi ukamererwa neza mu buzima bwawe bwa misi yose, ukamererwa neza. Rero nibanga, harimwo ibanga ryo kumererwa neza, ryo kuba mu buzima bwo kumererwa neza. Ni waba uri umuntu mu buzima bwawe ushira ijambo ry'Imana mu ngiro, uzomererwa neza mu kubaho kwawe, ube mu buzima busesekaye, ariko kandi wishurwa amasengesho. Ndabinginze rero
nitwaguma muri we, uwo yari Kristo Yesu, nubwo bariko baravuga ku muzabibu, yari Kristo Yesu. Tugumye muri we, aya majambo y'Imana akaguma muri twebwe, tukongera tukayabamwo. Kuko ntushobora no gushira mu ngiro ijambo tibuka, ntushobora gushira mu ngiro n'ijambo udafise ritari muri wewe. Ibyo tuzobosaba byose bizogenda neza, izokumva amasengesho yacu, itugirire neza, hanyuma ibintu bigende neza. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Nimba hari vyugaye muri wewe wasabye kumbure utararonka, nukuraba neza yuko ijambo ry'Imana ugenda urishira mu ngiro uko bukeye uko bwije. Kuko nurishira mu ngiro rimwe gusa, ibihe bigenda bikuranwa n'ibindi. Nababwiye ngo Imana izana ibihe kuri twebwe bitandukanye kugira ngo iduha akaryo ko gushira ijambo ryayo mu ngiro. Iyindi nyungu igira kane, harimo ibanga ryo kuroranirwa. Zaburi ya mbere umurongo wa 2, ariko ibiduhimbara bikaba mu byagezwe by'Uhoraho, ngo kandi ibyagezwe byiwe bikaba ari byo turimbura dushira ku mutima ku murango no mwijoro. Umurongo wa 3 rero uravuga neza ngo tuzoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cyama igihe cyaco, ibibabi byaco ntivyuma. Ibyo tuzokora byose bizotuberako. Haleluya. Murumva ko duca turoranirwa bikagenda neza mu buzima bwacu. Duhimbagwe n'ijambo ry'Imana, turishire ku mutima ku murango no mwijoro, turirimbure twongera turishira mu ngiro. Nakubwiye kudashobora gushira mu ngiro ijambo udafise, ngo tuzototahara, tuzoca tuba nk'ibiti bitewe hafi y'imigezi y'amazi, vyama mu gihe cyavyo, ibibabi bituma. Ngo ico tuzosaba cyose kizotuberako, tuzoba abanyamugisha, tumeregwe neza nitwashira ijambo ry'Imana mu ngiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Gushira ijambo ry'Imana mu ngiro biri n'inyungu nyinshi cyane. Nibanga ryo kumererwa neza mu buzima, icoma tukabifata tukabigira ivyacu. Umuntu wese akafata ingingo yo kujya gushira ijambo ry'Imana mu ngiro, azomererwa neza mu kubaho kwiwe. Inyungu igira 5, bizoguhindura umugenzi w'Imana, ucuhinduka umugenzi w'Imana. Haleluya. Ucuhinduka umugenzi w'Imana niwashira ijambo ry'Imana mu ngiro. Uzoba umukunzi w'Imana, niko havuga kuri uyu murongo wa 14, ahanyene mu gice cya 15. Murabakunzi banje nimwakora ibyo ndabagera. Murabakunzi banje nimwakora ibyo ndabagera. Nitwashira mu ngiro ijambo ry'Imana tuzoba abakunzi biwe. Haleluya. Nitwashira mu ngiro ijambo ry'Imana nukuri tuzohinduka abagenzi b'Imana. Umugenzi abaye umugenzi naho yemwe, umugenzi umubwira ikikubabaje, umubwira ikikunezereye. Umugenzi mubana hafi na hafi. Umugenzi ntiyashobora guhera n'umunsi utanamutelefone, uragerageza ugafuma umwandikira akamesaje. Tuzohinduka abagenzi b'Imana. Ariko nitwakora ivyo atugera, nitwabishira mu ngiro ivyo yatugeze. Yesu nashimwe cyane. Tuzoba abagenzi b'Imana. Ninde tokwifuza kuba umugenzi w'Imana? Kuba umugenzi w'Imana biraryoshe. Kuba umugenzi w'Imana, ubizi ni Mose. Yarabaye umugenzi w'Imana mu rugendo rwose. Mose ariko ararongora Abisirayeli ngo bakavugana imbona nkubona, kandi nta wundi muntu n'umwe ngo yavuganye n'Imana imbona nkubone nka Mose. Byamuhinduye umugenzi w'Imana, kandi Mose iby'Imana yamubwira yaraza akabishikiriza ishengero, yaraza akabishira mu ngiro. Rero natwe nitwakora ivyo atugera, ivy'ijambo ry'Imana ritubwira gukora, ivy'Imana yama yavuganye natwe. Hari ivyivugana natwe biciye mu ijambo, hari ivyivugana natwe biciye mu vyo muganira wewe nyene. Nitwabishira mu ngiro tukabishitsa,
nagira ndababwire ngo tuzohinduka abakunzi b'Imana, kandi umukunzi w'Imana muraganira. Haleluya, haleluya. Tuzohinduka abakunzi b'Imana. Ibyagezwe byera biduhindura abakunzi b'Imana. Ibi byose rero kugira bishoboke, navyiyumviriye nsanga kugira bigushobokere izi mfunguruzo cyangwa izi nyungu zose kugira ngo ubishikeko, birasaba yuko wiyugurura kugira ngo mpemu yera ureke yuzure muri wewe kandi ureke akurongore. Niho bizoshoboka yuko ushobora gushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Paulo yaravyandikiye abi Filipi muri iki gice cya 2 umurongo wa 13 aravuga ngo niwakorera muri twebwe akaduha gukunda no gukora ibimuhimbara. Akorera muri twebwe niwazodushoboza gukora ibihimbara Imana, kubishira mu ngiro ibihimbara Imana, gushira mu ngiro iri jambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ureke mwemu yera kurongore, ureke mwemu yera kuganze. Yesu nashimwe. Kandi ushira ijambo ry'Imana mu ngiro ubu munyabwenge. Yabivuze aha muri iki cete yandikiye Timoteyo twasomye ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe ku murongo wa 15 wamyuze ibyanditswe byera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ushira mu ngiro ijambo ry'Imana biguhesha ubwenge, biguha ubwenge, uhinduka umunyabwenge. Kandi biradukwiriye muri ino si kugenda nk'abanyabwenge, gukorera Imana turi abanyabwenge, ibikorwa byose tukabikora turi abanyabwenge, niho bigenda neza. Kugira ubwenge n'umugisha. Ubwenge buragushikana aho utari gushika. Ubwenge burakugurura imiryango yari yugaye. Ubwenge butuma uronka icubahiro. Ubwenge butuma ushigwa hejuru. Rero gushira ijambo ry'Imana mu ngiro bizoduhesha ubwenge. Nimuze turishire mu ngiro kugira ngo turonke ubwenge buva ku Mana. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice c'7 uhereye kuri ujya murongo wa 24. Yesu yari karababwira amajambo menshi ari hamwe ku musozi, ari karabigisha hamwe yaduga ku musozi, yarabigishije ibintu byinshi, ari karababwira umuhigo wari we, arababwira mu buzima butandukanye, arababwira ibyaha bakwiye kwirinda, amajambo menshi, arababwira ibijanye no gusenga n'ibindi byinshi. Uraza gusoma uraba. Ariko ageze kuri uyu murongo wa 24 haravuga ngo kumva no gukora. Nibyo Yesu yabasavye, nico yahereje ko mu nyigisho yari karabaha. Mu majambo yose yaramaze kubabwira, mu yandi majambo yaravuze ngo ibyo ndabigishije kubigisha ni kimwe, ariko reka ndababwira iki gikurikira. Murongo wa 24, uwumva aya majambo akayashira mu ngiro asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya iragwa, inkukura irasendanisha, igihuhusi kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu ntiyagwa, kuko umushinge wayo wari wubatswe ku rutare. Ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayashire mu ngiro asa n'umuntu wimbura bwenge. Mwavyumvise? Wimbura bwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isegenya iragwa, inkukura irasendanisha, igihuhusi kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu irasenyuka, kandi isenyuka ryayo ribirikomeye. Imana idufashe cyane. Yahereje kubabwira ngo ari kuri uyu musozi yuko bakwiye kumva, ariko kandi bagakora, bagashira mu ngiro aya majambo yose ndababwiye. Mugende muyashire mu ngiro, niho muzoba muri abanyabwenge, muzoba mwubatse ku rutare, niho mutazonyiganyiga. Isegenya niyaza, ibibazo n'ingorane nivyaza, niho mutazonyiganyiga. Muzoba muri abanyabwenge rero nimwagenda murashira mu ngiro ijambo ry'Imana, nimuzonyiganyiga. Ibisengerane rega birahari, yabishize muri iyi mvugo ngo inkukura niyasendanisha, igihuhuta kigahuhuta. Yashaka kuvuga ivyama bihuhuta mw'isi, ibihuhuta ku bugingo bwacu, ibihuhuta mu kazi dukora, ibihuhuta mu miryango yacu, ibibazo n'ingorane tugenda turahura navyo.
cyane cyane nivyo yashaka kuvuga. Iyo nzu nayo yari twebwe. Rero nimwashira mu ngiro ijambo ry'Imana muzamura abanyabwenge bubatse inzu yabo ku rutare, bubatse ubuzima bwabo ku rutare, ku rufatiro rukomeye. Niho ibisenyerana n'ivyaza utazonyiganyiga. Nanje ninubaka ku rutare sinzonyiganyiga, ariko gushira mu ngiro ijambo ry'Imana. Haleluya. Bisigura ngo iyi nzu isenyeranye isenyutse ihitanwe n'ibi bihuhusi, abantu barabibona bakabona bati inzu yagurutse, inzu yabomotse. Bisigura ngo natwebwe iyo tudashira ijambo ry'Imana mu ngiro, burya ibihuhuta bikaza biraduhitana, kandi ababibona baturaba barabibona batujya muntu vyamuhitanye, bimwe vyahuhuta vyamuhitanye. Rero dushira ijambo ry'Imana mu ngiro kugira ngo ibibazo nivyaza dushobore guhagarara neza, ibibazo nivyaza dushobore kwihangana. Pawulo amwandikira Timoteyo iramubwiye ngo wibuke mwe nakwigisha, na zangeso zanje uzibuke, nihamwa warabibonye, nibyangerageje warabibonye. Yashaka kumubwira ngo warabonye ko nashoboye kwihangana, kandi yaramubwiye ngo warabonye no kwihangana kwanje. Yarashoboye kubera iki? Pawulo ubwiwe ivyanditswe vyera yabishira mu ngiro, ahanura umuhungu wiwe Timoteyo kugira ngo nawe mu buzima bwiwe bw'imhemu, mu buzima bwiwe akiri muzima, ashire mu ngiro ijambo ry'Imana. Kandi ivyanditswe vyera ngo nivyo bizigama imitima yacu, nivyo bituzigama. Ni wabishira mu ngiro uzozigamwa, ni wabishira mu ngiro uzomererwa neza. Rero twige gushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Haleluya. Haleluya. Twige gushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Hari ukundi Luka yabivuze muri iki gice cya 6 ku murongo wa 46, kandi mumpamagarira iki ngo mwami mwami, nimukora ivyo mvuga. Umuntu wese azahondi akumva amajambo yanje akayakora, ndabereka uko asa n'umuntu yubaka inzu yimvye hasi cyane, akubaka umushinge ku rutare, maze umugezi wuzuye usurira kuri iyo nzu. Ariko cyane cyane nashaka aya majambo biratangura, mumpamagarira iki ngo mwami mwami, nimukore ivyo mbagera. Kubera iki dusemerera ngo mwami mwami, tukabiririmba ku murango mwijoro, iyo turi imbere yiwe tugiye kumusaba mwami nabarukuna kuriya, mugabo nidukore ivyo atugera biciye mu ijambo ryiwe, nidushitse iki jambo ryiwe rivuga. Ibi rero Yesu yari karababwira ko ari byo bimubabaza, biramubabaza kubona tumwita umwami, twategeza kumwubaha nk'umwami wacu, ariko ntidushitse ivyo atugera. Usuzume rero mu bugingo bwawe ukubayeho, mbega uri kurashira ijambo ry'Imana mu ngiro? Uri kurashira ijambo ry'Imana mu ngiro? Nakeneye ko tumusemerera ngo mwami, tudakora ivyo atugera, tudashira ijambo mu ngiro. Ikidukwiye conezera n'umwami wacu, tukamuririmba ngo mwami, tukamushira hejuru nk'umwami, nuko twoshira ijambo ry'Imana mu ngiro. Rero twigira imigabo yo gushira ijambo ry'Imana mu ngiro, niho tuzoba turi abanyabwenge, kandi ni ku neza yacu. Jiwe nasanze ari ku neza yacu, niho mbere gushira ijambo ry'Imana mu ngiro nasanze bigaragaza n'urugezo tugeze ko mu kwizera. Gushira ijambo ry'Imana mu ngiro bizogenda biradukuza, tugende turakura mu kwizera, hanyuma tuba abantu bakuze nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze. Pawulo yavyandikiye Timoteyo, tuba abantu bakuze, abantu bashitse Imana ishobora kwikorako, izokwikoreko ibona niyagutuma utazoshira ijambo ryayo mu ngiro. Reka tuba abantu bakuze bashira ijambo mu ngiro, biduhindura abanyabwenge, tube mu bwiza bw'Imana, tube mu kubaho kw'Imana, tumeregwe neza. Nitwashira ijambo ry'Imana mu ngiro ni ku neza yacu, tubaho neza, tumeregwa neza, turaroranirwa, turishurwa amasengesho. Haleluya. Turishurwa amasengesho. Rero gushira ijambo ry'Imana mu ngiro ni ku neza yacu, ni ku neza yacu. Twigira imigabo uhereye uyu munsi. Sinzi wewe wiyumviriye uko wari uhagaze, mbega ijambo ry'Imana urarishira mu ngiro?
urarishira mu ngiro, urarishira mu ngiro. Shaka wiyumvire, shaka duce dusenga Imana, wibuke yuko uri umuntu ashira ijambo ry'Imana mu ngiro. Niba urishira mu ngiro n'amahoro, ni byiza cyane. Muga hari umunsi tuzobibona, hari umunsi bija ku mugaragaro yuko ushira ijambo ry'Imana mu ngiro no kutarishira mu ngiro. Nababwiye ko ari muri vya bihe bigenda bidukuranwako, ari byiza ari bibi. Uko no mu bihe byiza turakwiye gushira ijambo ry'Imana mu ngiro, no mu bihe bibi turakwiye gushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Bizogaragarira amaso y'abantu, imvugo tuvuga, inyifato tugira iragaragaza yuko turiko turashira ijambo ry'Imana mu ngiro. Kuko hari uko ijambo ry'Imana riduhamagarira kwifata mu bihe kanaka. Iyo rero ibyo bihe bitugeze ko nitwifata uko, biraba bigaragara yuko ijambo ry'Imana tutariko turarishira mu ngiro. Kubw'ivyo rero ndabinginze twigira imigabo uhereye iyi tariki ya 28 yo gushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Nico ababiririmba ku munwa, ariko tubikore. Tuzohinduka abakunzi b'Imana nitwashira ijambo ry'Imana mu ngiro. Tuba abagenzi b'Imana, tubeho mu bwenge nitwashira ijambo ry'Imana mu ngiro. Tuve hasi dusenga Imana, dusenge kugira Imana idushoboze gushira ijambo ryayo mu ngiro. Imana idushoboze mu bihe byose bibi na byiza gushira ijambo ryayo mu ngiro by'ukuri. Kandi nitwubakira kuri ino nkingi, tuzohinduka abantu bakuze, tuzohinduka ishengero Imana yishimira, abana yishimira, ashobora gutuma hirya no hino. Kumbura igituma ataragutuma nukabona ijambo utarishira mu ngiro, kuko azogutuma ugenda urishire mu ngiro. Abonye rero utarishira mu ngiro, azobona ko utaraba umuntu ashitse, hanyuma uzusanga ntakwikozeko. Duhumirize amaso yacu dusenge.